de la réconciliation. Il va faire pour le document au Burundi. Quand il y a une histoire du Burundi, il y a une partie pris. Ndashaka gukoresha abahinga ba kahise abakihari n'abari ubu kugira ngo igitabo kiboneke kuri kimwe mu mayesima igenda neza yanuzanya partage multiplier kabaho ngabone habe moyen parallèle icyo gitabo gacifuza kandi nazakoresha gacifuza niba project aratangura ushobora kugategura J'aurais souhaité que la présentation soit émaillée par une présentation statistique. Pour la majorité de ma province, la fille c'est à ma force de pour le contenu. Éventuellement, que province par province, chaque de la population, tout ce que vous avez déjà comme statistique et dans la statistique définitive, on a besoin sur telle province, et sur combien de fosses, combien on a déjà de statistiques de morts, animaux, je peux y comparer avec la probabilité des fosses. Déjà, on peut se projeter sur le chiffre global. Ambassadeur Ndayicariye nimuwe nagize muri kiganiro ciwe hanyuma haraba ingene abikurikiranya neza niyumviye tibega uko wewe ujya muri kahise kiwe bizabaye Burundi wewe ego mu byabagendeye gute ubu ni igikorwa ciza cyane muri kurakora ndiko ndiyumvira tubega mweho iyo muvuye muri ibyo zo kuzura amagufa no kuyegeranya mbega burya murafise ukuntu musubira kandi mukicara ahantu hakabaho umufasha ashobora kugira ngo abafashe kuko zibuka Desmond Tutu nagize akanya turabona nabi muri Cape Town aratumenyesha neza ingene byamukora rwose igihe ariko araraba abantu bariko baratemonya arira nawe akarira mbere y'igihe kimwe yaragize igihe atemba ko ndiyongera tubega mwebwe muvuye muri ibyo bintu mbona bikomeye rwose mwebwe murafise umucapurere ashobora kubana namwe kugira ngo iyo bari nk'umupadiri canke kumura abakatolika mbega muri aba banglikani mbega muri aba bantu bose abapisikologi nka Dr. David mbega yobafasha mweho murafise ababafasha. Akabazo kanje ni akabazo gatoyi gusa ndi Eraste Bigirimana nk'episkopi wa diyoseze ya Bujumbura umuteoloje kandi umuliterere. Hariho article 6 batubwiye kandi yerekana mission za severe. Ikibazo birambaze kiri muri document nyene kuri article 66. Muri document article 66 bavuga yuko mission severe imbere yuko ya manda yayo yera zobe yateguye document ariko tukabamo utuntu dushika nka tune kugira ngo kuri turi gusa identifier les documents à préserver de manière permanente. C'est identifier les copies et autres documents et à une valeur temporaire qui peut être détruit avant la fin de son mandat. N'ibindi bikurikira byo muri terere aby'amategeko ni cyakumenya yuko uburyo severi zo kwifata kumenya les documents à détruire et les documents à préserver objectivement parce que également l'histoire regarde que c'est à vous mobile critique historique pour connaître la vérité de l'histoire on confronte à ma document à Tandukai
avuga nti severe imaze gukora hanyuma agaheza igihe cyayo izomenya gute amadokima adetuye et les documents à préserver d'une façon permanente. Ega bibwe bari mu miryango yose, abaveve bari mu bwoko bwose, abo bana ni mixte, abo bana bavuka ni mixte. Hariho n'abandi bavuze rero après la mort du papa, kubera iki? Kubera baje kuramutsa la veuve. Mu miryango hari abana bafise ubwoko bubiri, twarabivuze mu kigobe narabyumvise, baca basangira itongo rimwe uwababyaye yarindiriye. Izo nizo realite mukwiye kumenya, ntimuzitinye. Kandi ndazi ko ufise inshuti zabuze bava mu bwoko bwose, sinzi ubwoko bwawe nawe ukora mu maso sinobimenya. Ndazi ko ufise imiryango yabuze bava mu bwoko butandukanye. Kubera iki? Il y a beaucoup de familles mélangées dans son pays. Monseigneur Wibuye, Monseigneur Bacumi, impuwe ndayicariye ngo nta mpuwe yamuvuyeyo. Icyo kibazo twarakibajije kandi abadatora bose banakivuga. Twebwe dutangura mu isabisho chaque matin, nivyo furazima duheza ku isabisho tutashe na ropado 13h 14h dutangura mu isabisho. Turafise umurevera yitwa Eliya yatwigishije seanse za detraumatisation, aratwigisha phase 1 sinayita, phase 2 sinayita, urabizi, na phase 3 na phase 4 byose aratwigisha inyo twinjiramo. N'abadapeza bimba barabigishije ingene bifata, kuko mu giheta Nyamutobo mu hehe barya iminsi ya mbere muri voisinage barababenga ngo muve kuzura amagufa n'imigire. Ngo ugiye kuvyiga usanga nijoro subira waronse akazi k'iminsi mikeya, ariko barababenga n'imigire. Hanyuma tugasigura duciye kuri chef de colline, abapatiri bakaza, ababikira bakaza, musenyeri akaza, abatwara mugambwe bakaza, buramatari akaza, bikavanza bukebuke. Le processus est long. Il a des ennemis et des amis. Ah, les ennemis, c'est pas bien les détracteurs. Le processus a des détracteurs. Ndabandanije appui psychotraumatique Musenyeri Bacumi nako tugendera ku ka Reverend Eliya aradufasha nyine twitegura mugabo birashika ko tujyama tukabona amakrame mu gitanda birashika ko tujyama tukabona amakrane je mperuka kurazirana tujyama y'amakrane ya rouge nacene bivugira muri severe na ijoro je n'ai pas dormi. Les gars, tiro, déjà il y a la salle, ça et puis c'est fini. On va revivre une scène de quelque part. Nous avons un témoignage très important pour tous les Burundais, de toutes les ethnies. Pour nous, nous avons tous les sévères. Bamwe bakabyinjira mu biti, abandi baresista, abandi bikwega. À la fin de l'opération de coupe phase 1. Abo dutandukaniye mu bwoko niba batubwira ati yo najewe abukwe bari bajyaniga mutandukanye barakunumbi baranumye najewe barabakuye rwose. Iyi crise ya 72 mumenye ko ari abatutsi batwawe bazira affaire basangiye na naka, bazira jalousie. Ivyo kudandaza ni direct, urambira ni indeni genda umutore. C'est cela qu'il faut savoir. Ni mu banaliser le phénomène. Ni mu banaliser le phénomène. Ngira na avance mbeze automatiser nous aussi gacishuye. Monseigneur Eraste ni wewe ugambi muri Bujumbura. Article 6 qui a un document où je peux insister que quels sont les documents. Ngira ndagisigura amajambo yoroshe. Une commission yaba sévère, yaba CENI, yaba CNDH, yaba CNTB, hari amadocument
qu'on ne peut jamais détruire immédiatement. Qu'on ne peut jamais, bavyita la mémoire de l'institution. Icyo nshaka ko wumva ni uko loi yacu ivuga année 1. La CVR produit ce qu'on appelle dans l'article 69, je crois, un rapport d'étape. Vous savez, vous faites article 69. À la fin de chaque mandat, la Commission présente un rapport final au Parlement réuni en congrès. Le même rapport est transmis au président de la République, au vice-président et au chef du gouvernement. Il est une actualité. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la Commission présente annuellement, devant le Parlement réuni en congrès, un rapport d'étape. Monseigneur Eras, ça veut dire que le rapport final, ils ont dans le contenu du rapport d'étape 1, rapport d'étape 2, rapport d'étape 3, rapport d'étape 4. Ça veut dire que comme on travaille le rapport final, il y a bien un rapport d'étape 1, 2, 3. Le chat peut estimer le rapport final. Pour l'intérêt de l'histoire, il y a bien marana pour dire fâché à la chercheur, à l'université. Donc, il y a appréciation sévère. Mugabo muri iki cyitwa amadokuma aja mu nzego mandeze hari amadokuma duga mu nzego kubera hambaye n'ibindi bigwa muri sévère comme archive de l'institution. Sinon, il y a des archives à ne pas détruire parce que biracafise akamaro même pour des besoins de recherche académique. Ico kirumvikana gira nogeza ngaha sinavuze menshi nagerageje kugabanya ariko l'intérêt y'iyi échange nuko nobasaba yuko article 6 bamwe isoma mwumve ikirimo cyane cyane baravuga vision des événements partagés et acceptés. L'écriture de l'histoire la mieux partagée, mwumve icarico ni hamwe la vérité yabaye une vérité réellement inclusive.